asinukwila lana lalana asinukwila lana nukuri no vandasilana. Imishwano hagati ya Billman Boy na DJ Paulin. Bega ni iki aba bantu bariko barapfa ni muri industry y'umuziki industry yo mu Burundi, aho tuko turabona ibintu bitariko bimera neza ku cyane ku bantu b'abaririmbyi bacu. Bega ni iki kiko kiraba kuri aba baririmbyi? Assalamu alaikum. Iyi video ndayigize kubera DJ Paulin. DJ Paulin muri yo dossier njewe sindimo. Sinumva impamvu ugenda ugira ibiganiro uvuga ko njewe ntarezwe. Umbabarire cyane ntusure kunshafuriza izina, nta munsi numwe ndakuburira indero, nta munsi numwe njewe ndaza ngo ndakubwire nabi. Rero habe mwo kubahana byo kuvugana byo ko ntarezwe, urashobora gufata umwanya ukarera bawe kugira nibazo bamere nkatwe tutarezwe. Ivyo navyo byo kudutera ubwoba ngo iki niki, twebwe mu Burundi dutegerezwa kugaruka kubera ko ni wacu, niho twavukiye, muri rusango ubuzima bwacu niho bwatanguriye. Umbabarire cyane njewe sindi mu bantu batinya abantu, byo kubahana ndimwo ariko ivyo gutinyana sindimwo. Merci. Paulin nta namwe bigeze bamuririmba, yarabibuka miliyoni ubwiwe yaravuze. Napanze gukora n'indirimbo na Double J ntiyavuze ivya Paulin. Twe ni baduhamagara tuzokwitaba, natwe turafisa abavoka. Reka ngomanze ndabaramutse bakunze bikiyako cabo Steve umuherereye usindabwiye tumubwiga sana ndabakaze. Nije urahayiroyi muko mumenyereye giriho yamimbona. Reka kugira ngo twandanye tubanze tubasabe mugire atagira sabone umwandaye mushire ku sabone, aba share ku like na comment zanyu turazikeneye. Reka neza twinjire rero mubiko biravugwa mu industry yacu muri 257 nkuko musanzwe mubizi, munanabibona nkuko kandi mwanabibonye no kuri ngora masanavu dejeje kubashikiriza aho mwabonye ijambo kiku karavuga. Eka mbere n'ingene mwabonye DJ Paulin ivyo ariko aravuga nawe. Nkuko musanzwe bimenyereye, reka maze ndabwiye ngo DJ Paulin umuntu DJ Paulin musanzwe muzi kari umuntu asanzwe afasha cyane abaririmbyi bo mu Burundi, aho benshi yashoboye kubashikana hano kure cyane. Musanzwe mumenyereye ahaza n'abaririmbyi mu Burundi, musanzwe mumenyereye kari na CEO wa Crystal Events, hasanzwe ategura ibiteramo. Reka ngo rero tubabwire ibiko biravugwa muri industry yacu muri aka kanya biko biratredinga sana muri Buja Flavor. Ni mishwano iri hagati ya DJ Paulin na Billman Boys, aho bariko bapfa indirimbo ya Double J na Chameleon. Reka katuma dusubire inyuma tuvuge DJ Paulin kandi tubibutse dusubire inyuma kandi tubibutse bya DJ Paulin. Mwibuke DJ Paulin yarazanye kugira ngo tutumenye neza ingene Double J bashugura na Chameleon. DJ Paulin yazanye Chameleon baje mu giteramo, yarabaje mu bitaramo, nuko DJ Paulin asaba Chameleon yuko azogenda yateguye, azogenda asubira inyuma bakoranye n'umuririmbyi wo mu Burundi indirimbo. Nuko DJ Paulin avugana na manager wa Billman Boy batora Double J. Nuko indirimbo irakogwa, abakorwa audio vyose birahera, nuko ariko video ntiyakogwa. Nuko Chameleon amaze gusubira inyuma bategura gukora video, ariko kubera ko Chameleon ata mwanya yari afise na mwanya ariko araronka, kandi nuko bari bavuganye yuko indirimbo iza kuja kuri YouTube, account ya YouTube ya DJ Paulin, kuko niwe yarishe byose, yavuga yuko ari we yarishe byose, amafaranga byose tutu yakaba yari we yarishe na Chameleon kugira ngo bashobore gukorana bashobore gukorana na Double J. Nuko rero ariko video irateba, imaze guteba kora kurumva bariko barumvikanyiriza kuri account ya DJ Paulin. DJ Paulin acarakora amasanamu novuga gusa nena amasanamu ko muteni vuga nku design nivuga ngo yakoze ubuntu gumeze nku design mu kuntu, gusa acaribika comme privé atarayire nta ntiyayirekura. Nuko ariko Double J nawe bagomba bavugana umunsi bazoyerekura ariko ntibahuze umunsi. Nuko
yari maze hafi amezi 11 itarasohoka nuko mwabonye Double J aca ayisohora ndabutse ko yayisohoye umunsi baja muri Swiss yayisohoye mbere ari kiri mu ndege niho baca bayirekura nuvuga ngo nawe DJ Paulin amaze kuyibona amaze kubona ko bayisohoye iciye atakamba avuga ati ebana murabona ibintu bankoreye ati indirimbo ni gwanje jwanje kandi ndayifise nayibize bimaze kugenda uko niho muri minsi rero muri minsi mubonye aho irjoro indirimbo yabo yarabikuye kuri bayikuye kuri YouTube ubu ni kuri YouTube bayikuyeko DJ Paulin aho yariwe yabisavye bayikure kuri YouTube meni kwiki yasavye bayikure kuri YouTube ni kubera ko bavuga ati indirimbo je ni gwanje niyo mpamvu indirimbo mvuga ati bayikureko hama mbere dushoboye no kuburana nuvuga ngo nikirego yaragitanze ubu nuvuga ngo dutegure yuko Double J na Kiriku bazoza baburana birembe kavuga ko Double J yazaburana kuko niwe yari muri iyo ndirimbo ni Paulin avuga ati rero ti ko bamaze kurikura ko hasigaye yuko tuburana kuko indirimbo ni gwanje indirimbo nje nayirishe vyose ariko hagati yaho manager wa Birman Boys nawe avuga ati kare aramirira kuri amajambo yo avuga ati sigaho mutama ati ivyo bintu si ivyo kuko jewe indirimbo ni iwacu ndi twahirihiye ati project nacu ni gwacu nkuko nawe Paulin avuga ati project ni gwanje nawe avuga ati project ni gwacu ati indirimbo twayirishe ati mafaranga yose ati ariko wowe ico tukwemerera cyo wadufashije vraiment kuduhuza na Chameleone tutagi gushimira murumva yuko nawo barafise n'uma DJ Paulin arafise uruhara nubwo umva nawe babumvya twe nta mahera waduhaye waduhuje gusa na Chameleone ni kuvuga ngo rero murumva ko ibintu ari hatari ari noma ariko kuvuga ngo ibintu byatanguriye aho kada ahubwo barasanzwe bafite nimwe tuntu tubifu ukuntu ariko hamwe n'ivyo mwiyuke yuko DJ Paulin asanzwe afasha muri aka kanya asanzwe ari akarakurikirana Chris MB nawe muzi ariko gusohora indirimbo yitwa Penalty aho bayisohoye na Energy ariko indirimbo sikura ntari kwisora na Energy oya bari kwisora na ahubwo na Kiriku kugira ngo niye mpamvu rero yatumye desora na Kiriku impamvu nayo si yindi nuko bateguye bakora byose tegura mu project yo kuri imana barikora byose birahera aho hageze gukora video rero bavugana yuko bazokorana na Randri nuko ebana bimaze kugenda uko hasigaye nk'imisi nkinga y'ibiri kugira ngo video ishobore gushutingwa nuko manager wa Birman Boys yegera DJ Paulin arakugira ngo baganire bavuga ati twebwe urabona dutaniye contrat na General tuvuga ngo twe dushaka gukorana video na General ati nuvuga ngo twe dukorana na Randri Spin twakorana ariko DJ Paulin ati none gashaye ibintu bigende gute mwarimbwiye kare urumva namwe hasigaye imisi tugiranda uko natanze amafaranga byose urumva y'ivyo ukunda ati ivyo navyo ko mutaje kwimbwira kare nta kundi bamaze gushwana bamaze kutumvikana ariko baciye DJ Paulin avuga ati sawa nta kundi ndahitamo gukuramwa amajwi nkuremwe amajwi ya Kiriku ndawo muri iyo nshiramwo niko gucakuramwa amajwi ya Kiriku hama acishiramo niho mwacibuza kubona rero indirimbo isokana na Energy ariko nubundi dace tugoye ko indirimbo iza gusokana na Kiriku murumva yuko tuntu beef katangiye turaduga buke ariko hagati yaho kandi ni DJ Paulin ariko oya sorry gato ni Kiriku akiri bigeze guhurira muri Anif na Chris MB aho mbere ico gihe hagiyemwe ibintu by'imishwano barashwanye mu munsi haba kantu kakaduruvayo muco mwiyo party bari barimo ya Vyose nivyo byose mu byatumye kandi niyo ndirimbo batashobora gusohorana niyo ndirimbo ya Chris MB ko urumva arasanga afite utuntu beef kuntu ariko kandi ni ubwo Double J nawe yavuye mu ntuzenya aragica ashikirije kubwiyo ndirimbo niho na Kiku mwabonye muri iyo video yiwe aho Kiriku yashikiriza avuga ati abwira DJ Paulin ati vraiment DJ Paulin ibintu ugenda uvuga ku marezo sociaux uvuga ngo je ndakurindira je ntandero mfise ngo sinarezwe ati ivyo bintu jewe sinimo ivyo bintu je nawe ntubirimo ati
ati pana kumugenda umvuga nabi unkorora umvuga nabi izina ryanje ati nimba ntarezwe gendo rere nawe abawe ati ariko jewe undeke ati kandi wewe cyo bamenya cyo sindagutinya ati jewe nzogaruka mu bundi zogaruka kandi ace uzotugira murumva ko nakiriku afise akantu kakashabushavu mbega pasha tukibaza none ati mbega indirimbo byukuri ni ya DJ Paulin mbega indirimbo byukuri ni ya ni ya Double J cyose twibaza ariko kandi ni Double J aho yavuye mu gacerere nawe aragira icashikirije aho yagize icatubwira aho yagize ati uyo mugabo manumva ngo nawe ari mu bateza imbere umuziki w'u Burundi ariko ndiko ngenda mbona ko ari mu bamwe baza bihiye batazi uko vyarondewe tugabure wanse naho bimeneke murumva ahantu nuvuga ngo akavuga ko DJ Paulin aje mu bintu vyahiye ashaka yuko babigabura nawe murumva yuko ibintu ari hatari ni Double J nawe yavuye mu gacerere aho ariko avuga ukuri nyako ingene kumeze ingene byagitanguriye byose ingene vyagenze umunsi Chameleone aza mu Burundi barivuganiye bonyene muri mvu kuwundi barategura byose bya studio ategura byose amahera ya studio barariha byose amahera mbere niko X-Factor n'ibikoresho yavyimuye abikora muri studio yiwe abijana aho Chameleone yaraherereye niko guca batangura gukora mbere bavuga yuko na DJ Paulin yaciye yisohokera mbere aragenda mbega ni gute yoba yari nyine project agaca yisohokera agenda ntaze kuduha ide nivyo Double J karashikiriza urumva nuko indirimbo yarakozwe iraheza nuko urumva Chameleone waca yisubira iwabo akagenda nuko wa Double J batangura kwiyumvira ingene indirimbo boyisohora mbega indirimbo tuyisohore gute bakaraba uburyo bafise ariko bagasanga uburyo ni butoya uburyo ni bukeya kandi urumva bateza gukora video nziza kuko ujya no muri jeune usanga mwumva numubahwa cyane mu muziki Double J yabanda yavuga ati ubwo twamaze kuri murungikira DJ Paulin murungikira ati nawe tuyimurikira muri phone brouillon azara yumviza tubwiye ati turema indirimbo ni nziza ati mbere nta kuntu mwoyingabira ati mukayimpa ko mbona video yanse ko muyikora mukayimpa je nkayikorera kugira ngo iciba gwanje nuko nawe nyine baramwegera bamubwira ati vraiment twebwe nk'ubu bishitse twagenda Kampala tugakora uko tubishaka neza video igasohoka isa neza na Chameleone indirimbo vraiment turayigira gwawe indirimbo turayigira gwawe ati gusa nuko dushaka indirimbo ize isa nkuko twe tubishaka mu nyuma niho yazararondera Chameleone kugira ngo bakorane iyo video bamubura mu nyuma niho yo cabayigira akabwira ati nta kuntu kwatumubuze twakora video y'amacartoon uba nk'utunye tudesene muratubona y'amacartoon nyene kugira ngo basi ibintu bigene neza kumbe indirimbo yari yamaze kuyikora y'amakotini yari yamaze kuyikora abo batabizi wewe yari yamaze kuyikora kuko Double J yashikiriza ati gute indirimbo yoba ariko ugashira draft brouillon kuri YouTube indirimbo itagira mixage indirimbo itagira mastering ati mu byo bintu ati byo ari byo gute bitwa ngo indirimbo ngo ni gwawe Double J yarangiza avuga ati nta mahera yoronkagura impano yanje niwe ntimugire ikibazo abahinga kuri YouTube ko barabitegura bakora bitunganya ati ibintu biraza kugenda neza murumva ko rero ibintu reka twitege yuko ibintu biza kuva kugenda neza ku buryo indirimbo sinokurana Double J na Chameleone baza kwisubiza kuri YouTube reka ngo mubandanye mukurikira ikiyago cya TV turaza kubandanya tubashikiriza amakuru neza na neza ingene ibintu uko biragenda mubandanye muhezagirwaho muri hose.